Ndabaramuje n'amagenzi mudukurikirane yanje mishemo Hemana ko baravugana nonge kuba akazi mwese mwegane kuri kubohora igana cyane kibafasha gukura mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo mbaye kazi mwese mu kiganiro canyu aho tubanaye n'ikigo cacu twise ukuri kuvyerekeye abavyeyi bo mu mpemu. Iyi ni inyigisho igira kabiri mu kurikirana gw'ikigo cacu. Muradutunga iyi nyigisho dufashe ubu iya mbere twayifashe tugira ikibazo hanyuma biracika ariko reka tubananirize ngaha andiza yuko bizagenda neza kwino nyigisho. Rero nagira tubanaye n'icigwa cacu. Tubane n'icigwa cacu cuno munsi aho mu cigwa ca mbere twabonye ibyerekeye abavyeyi b'impwemu. Mbega ijambo ry'Imana riratubwira ko umuntu ashaka kuvyara uwundi mu buryo bw'impwemu akaba umuvyeyi w'impwemu wiwe. Twarabonye Bibiliya yuko atanu namwe ikoresha iryo jambo mu père spirituel cyangwa mère spirituelle cyangwa umumama cyangwa papa w'impwemu. Iryo jambo na namwe Bibiliya ikoresha. Ariko birakoresha ibigomba gusa n'ivyo. Ibigomba gusa n'ivyo. Aribyo nibaza ko abantu bakoresha izo mvugo kandi benshi muri kino gihe hari n'abategeka abantu ngo babite daddy babite Mammy ko ngo babavya ubutumwa bwiza umupastori wawe cyane mu mashengero no ndabibona cyane. Ugasanga umuntu utamwise daddy utamwise Mammy mengura mugaye. Maze kubona n'abantu bakiri bato mu myaka mugaba akavyuka ejo akabwira abantu ngo bamwite daddy bamwite Mammy kandi bamwe bamusumba bangana n'abavyeyi biwe cyangwa basoma n'abavyeyi biwe. Ukabona biranyuranye n'ibyo Paul abwira Timoteyo ngo abagusuma mu myaka bafite Paul cyangwa wawe n'ibindi. Uwo murongo tuzawusoma turabe mbega uri umurongozi ukiri muto mu myaka ni gute ukiye gufata abantu mwishengero cyangwa muri ministeri urongoye bagusumba mu myaka bagukuriye ubafata gute? Ibyo Bibiliya iravyigisha. Rero uyu munsi nagira turabe gatonya imirongo mikenye kugira ngo ntangure kwinjira muri Bibiliya. Mu kigo giheruka narababwiye nti sinshaka guhagarara mu bwenge bwanje muri understanding yanje ngo abari nkoresha mu buryo nsobanura ijambo ry'Imana. Ndashaka Bibiliya yisobanure iri kwije ntarakimwe buze. Hanyuma umuntu wese asuzume kumbure ingene yizera n'ingene avuga ibintu. Mwibuke ko navuze iri jambo. Umuntu wese ingene avuga n'ingene abayeho bihagaze mu kwizera kwiwe. Ubuzima bw'umuntu bagaze kuri belief system y'umuntu abafise. Uko wizera ni kuvuga, uko uvuga kenshi ni kubaho. Umuntu yavuga neza nuko umutwe we hari ibintu byiza. Umuntu yavuga nabi nuko umutwe we hari ibintu bibi. Umuntu agiye ndahero zipfuye zitari nziza. Abanyamerika n'abasubisaise muri ivyo bintu. Waje ukaza ugahera gusanga kuva kuri patro ushaka umuntu mutonya bose bavukoresha imvugo zipfuye, zindahero zipfuye. Nuko umutwe wabo harimo ibintu bibi. Nivyo bica bisoka mu kanwa bigasha byafita n'ingene babaho mu buzima bwa misi yose. Natwe nk'abana b'Imana, nk'abantu twizeye ijambo ry'Imana. Twebwe ijambo ry'Imana Bibiliya, uvuga ati ijambo ry'Imana ni Yesu. Nivyo Yesu niwe jambo ni logos. Ariko twabise n'ivyanditswe. Ibyo tuta Bibiliya no munsi. Turavyigamo tukabonamo Kristo, tukabona ngarishenga bikwiye kubaho, bikafekte na twiyumvira, n'ingene tuvuga, n'ingene tubaho. Kuko ukwizera kwiza gutera kuba ubuzima bwiza. Ukwizera kubi gutera kuba ubuzima bubi. Iki kintu kirakomeye cyane. Rero turabona turabe uburyo bubiri abantu barongoye amashengero intumwa zita abantu babwiye ubutumwa bwiza canke bareze ngena babita. Muri Petero wa 5:13 kamera kuri 12 hava ngo mbandiki icete c'amajambo MPWEMU chapitre 5 verset 12 mbandiki icete c'amajambo make cyangwa na siruwano muri make Petero subiranse rino kete n'urutoke gwewe yaravuga hama bakandika Silve akandika mwene data umwizigirwa nkuko niyumvira mbahanura nshinga nta yuko ubwo ari bwo buntu bw'Imana bw'ukuri mu buhagararemo mushikamye ntababuza kwizera ubuntu bw'Imana nko bamwe babikora no munsi. Aho babwiye ati hari ubuntu bw'Imana bw'ukuri mu buhagararemo mube afferme muri bwo mushikame mube ferme muri bwo. Ishengero ry'Ibabuloni ry'abaturanijwe nkamwe rirabatasha rirabaramutsa. Bona Mariko umwana wanje si Mariko umwana wiwe mu mubiri. Oya Bibiliya z'icongereza z'igifaransa n'izindi zivuga ngo umwana wanje mu kwizera mon fils dans la foi. Bene data urabona ko batakoresheje ngo umwana wanje w'impwemu. Petero si yo mvuga akoresha. Nta ramwe usaba Petero akoresha iyo mvugo ngo umwana wanje w'impwemu ekanamba. Oya ngo spiritual son canke n'ibiki nko tubibona no munsi. Ntabyo akoresha iyo mvugo ntayakoresha. Okay.
eka turabe Paulo nawe muri Timote uyu murongo muri Timote wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri nibo abantu bakoresha izo mvugo baragwire ni benshi cyane mu kino gihe bahagararako umviriza navuga Paulo muri Timote chapitre 1 verset 1 et 2 haba ngo Paulo intumwa ya Kristo Yesu nkuko byagezwe n'Imana umukiza wacu na Kristo Yesu ibyizigiro byacu ndakwandikiye Timote mukurikire neza aha ndakwandikiye Timote umwana wanje nyakuri mu kwizera umwana wanje nyakuri mu kwizera Petero akoresha iyo mvugo Paulo akoresheje iyo mvugo nyene umwana wanje nyakuri dans la foi mu kwizera ntibavuze ngo mon fils spirituel siko bakoresheje Imana niyifise uburenganzira bwo kubyara umuntu mu mweme mwibuke ko munagize na dimension zitatu esprit âme corps umusha imwemu umusha n'umubiri imwemu ni ibyagwa munsi y'imwemu ibyagwa nande ibyagwa n'Imana ibyagwa na Kristo ibyagwa na mwemu yera bitubwiye ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha gucika abana b'Imana nibo batavyawe no kwifuza ko umugore cyangwa bavyawe no kwifuza ko umugabo ariko bavyawe n'Imana Yesu abwira Nikodemo aje kumuraba mu ijoro yari umuntu mwiza Nikodemo mico myiza kandi umukuru w'idini arambwira ati ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana utavutse ubwa kabiri aramaze uvyagwa gute amwisha gute muri Yohane 3:6 avuga ngo ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri ikivyawe ni mwemu ce qui est né de l'esprit est esprit ikivyawe ni mwemu urumva yuko umuntu avyagwa ni mwemu atavyagwa n'umuntu umuntu akubwira ubutumwa bwiza mu kwizera ukitwa umwana nkuko yakuzanye muri yose y'imwemu ariko ukuvyara ni data ni mwemu yera ikivyawe ni mwemu naco ni mwemu umva nta muntu ashobora kuvyara uwundi muntu c'est impossible mu buryo bw'imwemu ndakuzana mu kwizera nkabaho umupara wawe kujya tukibatizwa kera muri katolika batumijira kwa amazi baradususe kwa amazi ku maso wabambe mu ruhanga ukagira umuntu aguhagarikira kwibatisimu umupara wawe ni nk'umuntu avuga ati uyu ngiye kumurera mu kwizera kwa katolika y'Abaroma urumva yaba umuntu aguhagarikiye kwibatisimu ni nk'umuvyeyi wawe mu kwizera kwa katolika y'Abaroma ariko ntabwo ashaka kuvyara uwundi muntu mwisi mu buryo bw'impemu Imana nituvyara rero hari un problème iri majeur tubona mu ishengero no munsi cyane y'Abanyafrika y'abirabura ibi ndiko ndavuga mba muri Amerika ndabibona no ngamo cyane amashengero y'abirabura abashengero y'abirabura bageze kure yebo ngaha Abanyamerika bageze kure muka pasteur Mr First Lady la première dame ukimagine ati ico kicavuye imba ni president wundi n'umutamkanyi wa mbere mu gihugu mwishengero ivyo ni kitwa muka president w'icukiro urumva hari ibintu bihari dukora biri wrong biri against the Bible the word of God ariko byamaze guhinduka ibintu bisanzwe kubera abantu babikorana abantu mwubaha n'abantu mwemera n'abantu bari ku social media kumera abantu babwije ubutumwa bwiza narababwiye ni jewe birana mu nyigisho ya mbere kumura batayo bimasha kwiraba kuri page kuri YouTube kuri kubohora muje kuri YouTube kuri kubohora mu irabe narabivuze nti birangora ngana kumva jewe murabona ko ndi umugabo nkutse mfise ubwanwa n'iki bw'imvi n'ubuhanza hari ubundi muntu andutanye imyaka 10-20 nkambwira ngo mutadadi maze kubona abantu batangura amashinga n'abaministeri bagize amabwira abantu ngo bite dada ngo bite mami nkavuga none what is wrong ico kintu ko tubona intumwa zakoresheje Yesu ko tabana bwira abantu ngo bamwite dadi Yesu mwami wacu Yesu yanabibujije abantu muri matatu zo hashika Yesu akiri kwisi nta muntu yategetse ngo mutenzo kumwita dadi yanababuza ko namwita mwigisha yanabibabuza iyumvira umwami wacu tureke Petero tureke Paulo ko ndamaze kubona abantu bagira amakomantere nga kuri Facebook ku nyigisho dutanga ashaka kugira ngo Paulo yari umuntu ngo yari ihena ngo what rero muri make ibyo Paulo yigisha hari ibyo wemera n'ibyo utemera kwa turi mu gihe hari abantu bavuga bati ngo ibyanditswe n'intumwa biracandikwa no munsi byakozwe n'intumwa biracandikwa ko abumva yuko nabo byo bariko barakora ngo Yesu yarakoze n'ibisumye ngo yabuze tuzokora ibisumba ibyo yakoze okay ariko turafise ibyanditswe twizera ko ijambo ry'Imana twadugiye gukurikiza ariko it's very easy ko abantu
bapresinga umuntu gusumba Yesu. Ibi bintu bya Dadi na Mammy bigushira amaso ku muntu bikagukura amaso kuri Kristo. Naho hantu bijana muze murabe abantu bari muri iyo movement bari muri iyo systeme ya Dadi na Mammy kesho kumavuga Dadi bagavuga Mammy. Dadi yavuze ngo Mammy yavuze ngo Dadi yagize ibi urumva Dadi ukumva Yesu ntaca mu kanwa kabo bantu muze mu birande bivuze uko mazi imyaka nyinshi ndayibona fisa abagenzi kumbure nzi bakoresha iyo mvugo sininya kubivuga kubera ngo harimo abantu tuzina kumwe twakoranye n'ibikorwa bari muri ivyo bintu ikintu kironga ikintu cy'ukuri ni cy'ukuri. So tukwiye gusuzuma ijambo ry'Imana. Paulo iyo mvugo ntiyakoresha. Reka dusime muri Filemoni igice ca mbere murongo w'icumi. Ndashaka nkoresha Bibiliya kugira ngo nanje musuzumishe ibyanditswe sinkoreshe knowledge yanca ubwenge bwanje. Filemoni igice ca mbere murongo w'icumi haravuga ngo kamere murongo w'icumi ngo ndakwitwaye ko ku mwana wanje Onezime uwo nabyariye mu minyororo yanje. Uwo yabyari ni umwana wiwe. Mon fils dans la fugue mani bavyasone handi. Filemoni Paulo aramandikiye kubw'umuntu yitwa Onezime yari mu esclave. Bahurira muri prison na Paul i Roma amugira ubutumwa bwiza. Acamubwira ati même si yari umuja wawe agatoroka gahunga mugarukane muhiri wawe umwakire. Ico tugisomye arokamusabira ikigongo kwa mwene data Filemoni tezo ko ari umuntu atunze. Amubwira ati mwakire mufate nka mwene wacu nka mwene data n'umwana wanje mu kwizera n'umwana wanje mu butumwa bwiza namubyariye mu minyororo yambwira ubutumwa muri prison niyigeze amwita mu mwana wanje mu mwemu kuko ikibyawe ni mwemu cyose ni mwemu. None wowe uri mwemu ku buryo wowe bya wundi muntu nkuko Imana mubyara mu buryo bw'imwemu. Nta kintu umwana w'amashaka gukora kugira ngo abyare uwundi se kuyutikiza ni kutokiza n'uwundi. So igikorwa cyo gukiza ni Imana ibikora. Igikorwa cyo kuvyara ni data bikora. Biri turahantu muri kino gihe bigoye cyane. Ndazi ko amavudo ariko nzogira backlash I know. Ndazi ko abantu bazonyataka. Ariko biragoye ko twubaka kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana uko kuri kubera hari igisysteme cyo kiraganza abantu mu mitwe kibakora kuri Kristo. Icyo kiri popere njo cemewe. Mwibuke ko biribwa mu misi yerezo hazoza ngo abantu bazoba kuri kuzoba kubarya mu matwi ngo hanyuma ngo begeranize ngo abigisha bababwira ngo ibyo amatwi yabo barya ashaka kumva. Biyegeraniriza abantu nk'abo. Nibitangaje ko uwo mudadi wawe cyangwa mu Mammy wawe iyo kizikira agakora ikintu kibi ko birashaka gushika umuntu uwo ari we wese antrete uwo ari we wese. Abantu bakomereka bakababara bagahabuja gusenga bagada disappointed ngo abapastori umuntu nage kuvuza ko umupastori abantu bose kubona kuri umuntu wese urabona bene data dushira amaso kuri Kristo. Paulo asaba muzenye Filemoni ikigongo ngati n'umwana wanje nigeze akoresha ngo n'umwana wanje mu mwemu. Oya nigeze akoresha iyo mvugo. Petero nta twabonye yuko iyo mvugo atayo yakoresheje. Iyo mvugo nta yakoresheje ariko irakoreshwa no munsi cyane. Mfise group yo kuri kubohora kuri WhatsApp nigisha ko inyigisho ndabona amastati y'abantu benshi abantu bihumbi bene data hari abantu posta abantu babarongoye kabona umengo niwe Yesu akamupraising akamuvuga ngo wowe gushikira ku Mana. Umviriza nta muntu ashaka gushikira ku Mana. Ndibuka igihe kimwe nagiye ahantu kuvuga ubutumwa sinshaka kuvuga hariho ariko hari Burundi Bujumbura. Hanyuma ngenda kuvuga nja kuvuga ubutumwa bwiza aho hantu twamaze iminsi 3. Umupastori watangura kwigisha ko arigisha sinzopfa ndavyibagiye ahubwo basigaye banaza nawe kazina atangura kuvuga aravuga na komeye cyane ngena ariwe yumviriza Kristo hama abandi nabo bakumviriza bakaza kumumviriza. Acaba ngo John the Episcopos ngo namo muri ba diakonos acahamagara ngo anje ngo wari diakonos. Ya Episcopos ni nka musenyeri. Hanyuma na acaba ngo John diakonos. Ubu rero hari abantu twakoranye kuko twatwaranye ico gihe bamamagaye bahita Episcopos diakonos. Kwa twatwenze turahwera bigenda gute
umuntu arongoye ishengero ashaka kubwira abantu ko ari we yumviriza Imana hama abantu nabo bakaza bakonka ononka Kristo n'abamukonka jewe niryo jambo yakoresheje bigenda gute ngo umuntu nk'uyo mumureke ubwo bamwumviriza ntimumuhanure ntimumusengere ntimumukosore bigenda gute ko dushaka gupermeta ko umuntu atangura ishengero ejo ashaka gufata ifoto yiwe n'umugore wiwe baca bayamanika ahantu hose ku ishengero no n'imbere hari imbere y'abavugira ubutumwa bakamanika ishengero shaka fo uje ubona ifoto mbona cyo bisigura bijya biro image irakomeye image kincho sura bigira impact kuri wewe ujushikana wisumete habantu badashaka kama kuta pastor kuri mita mwene data brother bateza kumva kubise daddy wise Mammy urumva man of God ibintu nk'ibyo bene data harashavuga ati ura kritika gusa si gukritika ni apologetics niko bayita muri theology ibi niko ndakora ni defense de la foi niko byitwa niko Paul yigisha niko ba Petero bigisha hari abantu babwiye ati bajya abantu mubirinde mubahunge mwiyambure mugiribi ninde yabaroze ayo majambo turabona muri Bibiliya ninde yabaroze mwahere muri mwe mubwira muheze mu mubiri urabona none turi mu gihe kigoye nari kuvuga amajambo menshi ariko nzogya partie ya gatatu turabe ingene intumwa amashengero bavyaje ubutumwa bwiza ingene nababitabo n'abana babo hayi turabe ingene Yesu nawe yabivuze Yesu yarabikoze kibi bintu kuko abakuru b'idini abafarisa n'ivyo bakora bakunda ibanza by'imbere bakunda gutwazwa ama Bibiliya ikindi kintu numva n'ingene uno munsi ndakurikira kuri za Facebook n'ahandi kwitwa umukozi w'Imana mu kino gihe ese ngo ufise abantu bagukurikira iyo obsession y'aba followers n'ama likes n'ama views ni kintu abantu bagukurikiye baravye video yawe bagize like j'aime n'ibindi ni obsession yindi aho kwigisha abantu kugira bafashwe twigisha kugira abantu bagire barabe ama view nangaye yaravye abantu 10,000 umuriyoni uhacajamo n'inyungu z'amahera umviriza hari ibintu byinshi bitwobseda tugasanga twarataye intumbero ya Kristo twarataye intumbero y'ubutumwa bwiza twarataye intumbero y'icishengero ico ministry sigura turi mu bintu by'amadiri bya business nukuri ise biteye ubwoba murazi ko namaze imyaka myinshi mpoze gose nata video ngira nihoreye nandika rimwe na rimwe ariko I feel like it's time for me to talk again gusubira kuvuga rero nabivuze mu nyigisho ntazagira umva umuntu umengo ndiko ndamwataka shobora kwa tuzinanye ayo system ukoreramo shobora kwa tuzinanye aribwo buzima ari dukora okay jewe nta muntu ushaka gusaba mu daddy hari abantu bamaze kumusaba ndabarere mu gakiza harabona bwiye ubutumwa benshi bihumbi harabona byaje ubutumwa bwiza harabona neze mu kwizera barahari bari mu bikorwa no munsi benshi bamwe mukumbere mukumara ku kino video twarakoranye ibikorwa narabona muri live tuzinanye ntawe nigeze nsaba ngo anyite daddy haramo tuzinanye nta muntu ariko ibintu by'abakizwa nganje tuma babyimuka nituma babitwenga umva abakizwa batubona kumengo sinzi ngora dufise something is wrong na twebwe hari ibintu turakizwa turaduhinduka abantu mengo ibintu sinzi ibintu tujamwe dutera ngani kubaca umugwanizi ndagifata kubaca umugwanizi aho tudasubira kurezona kurefreshisa ukoresha ubwenge ntabwo urefreshise ku bintu bacagwa ngo umugumuzi cyangwa ngo urapinga ngo uragwanya abandi bakozi b'Imana no nta muntu akoragwanya abandi dushaka ko ishengero twigisha uko Yesu ari hafi yo kugaruka reka tuvyibuke ko Yesu ari hafi yo kugaruka sikera cyane azogaruka ari hafi kandi ishengero ryatenza kubitegura niko biri tubwira ifura ko twizera ubutumwa bwiza ifura twizera ijambo ry'Imana tureke ibintu by'amadiri mu bintu by'Imana ushagira business cyangwa akora business ndandaza amazu ngaha muri Amerika nukaze nkora ndumaje imobile cyangwa real estate agent ndakora kugira ndondera amahera ariko ibintu by'Imana kubirondera amahera uheje kuronka impembo yawe nico kibabaje rero ko abantu benshi arivyo birimo mu mitwe yabo ni jewe me and my wife tu ni byonyene rero turabe ico twizera turabe murabona mukurikira umuntu akwagizira mu mite daddy mu mite Mammy musheko question mark musheko kabaza Bibiliya ntabikoresha ibyo bintu izo mvugo ni z'abantu ni inyigisho z'abantu
Yesu yasagiriza abantu rimwe na rimwe ngo mukunda inyigisho z'abantu gusumba iz'Imana muri Matayo igice 9. Abantu rero dukunda inyigisho z'abantu gusumba inyigisho z'Imana. Rero dutwaza amabibiliya naho bawicaye imbere uje kuvuga ubutumwa wicaye imbere bibiliya bakaza bakayigutera gushira imbere yego ni guserva abantu ariko mwibuka bibiri tugira ngo ushaka kwa mukuru muri mwebwe nabe umukozi w'abandi. Nimba Ange Michel Muhayimana yitwa umukozi w'Imana sinkorera Imana ntabanje gukorera mwebwe ndi umuserviteur wanyu ndi umukozi wanyu inje mfata mwene wanyu mfata mwene data mfata mu brother waje mu sister wawe fata ego nivyo kuba abatugaburira mu ijambo ry'Imana ivyo irabidusaba ni byiza ariko nimubashira ahantu kuri escada hano hejo kuri pedestal umengo nibikomangoma umengo n'abantu muri Hollywood nimukora ivyo bintu biri so dangerous biravyara akaego muri twebwe birakuza ubwibone muri twebwe. Amajambo araremereye no ndazi ko aremereye kwa namwe ariko we have to say it. We have to uteza kubivuga kubera hari gihe ubona ibintu biri bikorwa ukavuga uti this is not Jesus, ibintu si Yesu si Kristo. Hari n'abantu atinya kuvuga ibintu ko ndabakora batinya ko abantu bazobatumira kwigisha. Reka ndabwira ijambo iyi video mushaka gukora ikurikira umupastor tuzinanye twakoranye nukuri ndayivuze ku mugaragaro isi yose bibone jewe singikorera gutumigwa narigeze kwa nipfuza abantu bantumira kwigisha niyo system hari yisi abantu bafite no kuvuga ukuri ngo bokonference ukoze Imana kanaka ko bafite audience nini ivyo narabikize navuze ibintu nakize mu nyigisho ya mbere muje kuyiraba ariko ibintu gutinya ngo je ntumontumira nukuri uzoreke kuntumira kuko nje nshobora kuvuga ibintu bishaka kubulversa ibyo wubatse bitari kuri Kristo. Hari ugeze kubimbwira mwaka wa 2013 ndibaza i Burundi narageze gikorane kimarende binatu yandi abakozi b'Imana turigisha kumwe mu pastor sinamenye ko yaje sinavye namenye ko kirahera ku munsi nibaza ko mpamagaye ku munsi wa gatanu chamaze indwi yose ndavyibuka mbwa mpamagaye ku munsi wa gatanu zanumva telefone pum aramamagaye yanje bite nsa nkewe naje ndakumviriza ngo mu nyigisho yawe ngo nyigisho zawe ndazumviriza ngo nari cyari inyuma nabwo sinakumenya utaje kundamutsa kandi mutumenyeranye ngo nivura gutumira mu mishemero ryanje ngo mugabo ngo nkavuga ni ngo wenda gutumiye ngo nzo guimata 45 ngo cugenda umenaguye ibintu byose ngo nubatse ngo cugenda ngo umenaguye ngo bisambaguye tanambwira ni brother nukuri wagize neza kutantumira kubera nimba hari ibintu noza nka bomora wubatse nuko bitubake kuri Kristo. Kuvyubake kuri Kristo ntibibomora birubakika ahubwo ariko byubatse byawe ibintu wubatse byawe izi ko bibomoka. Yesu yavuze mu kintu kitubake kuri we cyose n'umusenyi umunyagurazo kigikubita akabomoka. Niba rero watinya ko murashobora kuza akabomagura ibintu wubatse nuko bitubake kuri Kristo. Nukuri byubake kuri Kristo nta muntu azobishira. Numuntu ashobora kuza akigisha ibintu kumbure binyuranye na Bibiliya uri umwungere mwiza urashaka kubikosorera aho nyene birashoboka kubikosora ibyo ndamaze kubikora ndongeshe ndeye Burundi umuntu yarigishije mugabo ndabirodresa mu bwenge rero iyo wizige ko ikintu ukora kora cya Kristo cuboke kuri Kristo kijana abantu kuri Kristo atari ibintu by'idiri atari business utari ko bakagahwayome kawe urumva nukuri ntiwogira ubwoba umutima dufise no gukunda ishenge nuko abantu bamenye ukuri kuri kubohora Kristo no ukuri ntito turondera inyungu zacu ntito turondera inyungu zacu rero ndeko neva kubera hari abantu mushaka kuri kinyigisho ngo ariko aragumuka n'ibiki mpambona ama commentaire ganga twenga ariko keshi abavuga ayo majambo nuko nabo abari byo babayemo nibyo basanzwe bakora bagashaka kumenya gukora aba offense inumbero nta mo twofense muga nombi ntidutinya narigeze kuba ntinya kuvuga ukuri kwa ngo navuze atinya ko bazontumira ariko ivyo narakize Yesu yarankijije ubu pulpit ahantu hose muri kino gihe tugezemo pulpit ahantu hose rero pastor nambwiye uzore kuntumira kandi yagize ntiyasuye kuntumira rero Imana idufashe bene data idufashe ko hari ibintu byinshi byitwa Bibiliya bitari Bibiliya
byitwa ukuri bitari ukuri bisa n'ibya Kristo atari ibya Kristo ari antikristo bisa n'ibya Bibiliya atari ibya Bibiliya ndarangije ndagisubiyemo ko ariko rankurikira uri umupastori nukuri uzontumira ko mpamwe yagushizeko ku mutima atabigushizemo nzontumire ikinda kivuze isi yose bibona ntinya kuvuga ejo niyumvira oya nopfuma musigara n'umugore wanje n'abana mugaturi mu ijambo ry'Imana hako mba populaire ngenda no hino nitwa umukozi w'Imana ndiko mvuga ibintu bitari byo maze imyaka nicaye ntekereje ndiko ndiga subira mu byizerwa byanje ndabisuzuma nanje ubwanje nkuko Paul abwira Timoteyo ati nawe usuzuma ibyizerwa byawe wisuzume nawe ubwawe nisuzuma ubuzima bwanje ngene mbayeho ngene nkwiye kubaho ariko kandi suzuma n'ibyizerwa byanje kugira igihe nugure akantu sinze kubwira abantu ibyo bashaka kumva oya kenshi tubabwira ibyo bashaka kumva kwera inyungu ibyo dukuramo amahera cyane cyane na 6 rero umuntu yahamagariwe ubutumwa bwiza yemera guheba byose umuntu yizeye Kristo yemera guheba byose wemera guheba 6 wemera guheba inyungu zawe wemera guheba icubahiro hari ibintu byinshi teza guheba rero ibintu by'ubutumwa bwiza yagiye bizana amahera cyane cyane ikintu gikomeye n'icubahiro ko banadutwaza Bibiliya badushata tapis rouge dusoka mu miduga n'aba protocole hari ibindi kumenza avuga ko mu gihe kiri imbere aho umuntu aba atangaye ministeri y'aba n'abantu 30 ukabona afise abantu nka 5 bahagaze imbere ngo bamucunze batigira bafata Bibiliya badasenga ubwo akantu n'abasiretare ba president ukavuga uti none uyu muntu nawe ndari ko aramurondera simakanye ko arabashengero cende amaze kwa mishengero ngamara Amerika aho nahasengera mba muri Arizona mishengero nini umupastor waturangana mu myaka ari simple muga yigisha neza cyane ubushobozi ndibuka ko umunsi yako arigisha sinzi ikintu yakoze kana kivuga kiri strong sinako kivuga ko umuntu ashaka gukimbira rya mwatake nga ryashengero amateko ngamara Amerika baza kurasa amashengero polisi yari n'abantu bajijisha kuba cha security ko byari maze kuba yaje kuja kumunika imbere baramufata bacamujana kumufunga nk'uyo ndashaka kumva bashize abantu bacunga kubera hari amatentative yo gushaka kumwica amaze kuhaba cha kumwataka ariko uwundi muntu mushaka guhura bukeye ava guheza kuvuga utuka muna yuri moto canke taxi afashe bisi canke mutuka baratashe abantu bari kumwe nibajye abantu hagarara imbere kubereke why kubereke urumva ko hari ibintu byinshi bikorwa ukagera hano kumva uravye ijambo ry'Imana uti God none ibi bintu kubereka ibikubuka bireka God knows arazi navuze byinshi nataye umurongo mbya no kuvuga ndiko ndideshaje kumbure ariko ibyo bintu bya badade na ba Mammy umuntu aza gutega kubivuga kumwita Mammy sivyo Bible navyo yigisha uramwubaha umwite mukozi w'Imana umwite mwene data umwite pastor umwite ari ibyo Bible ishaka kumwita ibyo Bible itamwita ni ibyiwe kugira ngo akugire umuja wiwe wisumete kuri we kuko umwana ntavuguruza se ntavuguruza nyina akumanipire akubeshe ugumuhoze ngo ni dade ngo ni Mammy akundwa mugire umunsi mwiza rero mwakoze mvuze umwanya munini mwiteka ama video nkaya navuze nditeze abatavyemera it's okay ndabyiteze nabo nyene kandi nta muntu uzogona turatana amajambo mugire umunsi mwiza ndabakunda bye